Waridi. Naona kwa kuvuga ko bimunanira. Na injection kandawe ko nogira ko deja nanagize. Reka ndabe ndaguhe umuti turabiko ivyo vyo kumajugumira vyo gabanuka hama n'umuriro ndamuhe akanuka ka paracetamol canke eferalga kugira ngo turabiko vyo gihe kandabe umuti muri maleti araza kumera neza ntugira ikibazo aramera neza ntugira ikibazo bon izi ni bibazo kandi bishikira abantu benshi avec les suivis les médicaments tout ça biraza guhera mwizere vraiment ça va s'arranger. Nebwe ndimadanage hewe umutima warumvuyemo urayize ngo n'undi muntu oya nta muntu hariho nta n'inyoni asha anagira nikinga ibisaka oya reka none nta muntu yagukurikiye oya narabye ko yiri yo rushe hewe amazi yo kunywa umugore wawe ntawe mbona ngaha imbara musabye amazi kera yagiye ko ataboneka sha ntaje ntabyo nzi neza ariko namye numva avuga yuko agiye kurondera isombe niko yambwiye urabyizeye neza ko agiye kurondera isombe nakubye batabyonzi jewe yo ntabagiye kumvuga ko ndi ngaha yo oya ntabyo ashobora urazi gituma ndabikubaza ntabyo yashobora ujya mugore kuva twinjiye ngaha je nakumda muraba nkamurabisha ijisho nkabona neza yuko atabinezerewe ko turi ngaha ico tuba nibaza ko ashobora no kuja kutuvuga oya bijya nabyo oya reka ukora n'ukuri reka abantu barabaye ibikoko ibisizi imwe ubu je nta muntu ncizera sindi nkawe ngo ruko ari umugore wawe oya ujya mugore wanje nahara umunyamanyanga umviride je nimbira ko ico kintu adashobora kucubahuka kuko mu gihe yo cubahuka nacaka gikora imana yo mwijuru yo mwereka kuko imana ntikinishwa kandi ntikinishwa hewe sa reka nta mutima ndafise nta mutima uri munda kuko nguma numva umutima wanje ufise ubwoba umutima wanje urimo ikintu nimba atari wabigikoze ivyo ari byo byose hari ikintu inyuma ndafise ubwoba none ubona twosohoka hanze tukabatura oya reka ntihameze neza sinakubwiye rero icyo gituma umutima wanje utari hamwe umutima wanje urambwira wanze musubira indani tubaze turaba akarere nyene kameze ariko nihabo habonetse umuco ntuza kubabwira nta kundi ni hatari reka ndabazanira amazi uratuzanira wa okay Wari be uruhoro yumva gute wa mucano warangi nta gishuje umeze neza gusa uyumva gute aragerageza gufunga barasi cyane uruhoro ze agerageza agire afungure kurabona yuko si novuga yuko eta iri kuri iriya miliyoni kebuke muganga ni sawa ni sawa mzee salama mada ni sawa webiti unaifu muganga sawa hedaya kumbona gumaremba mzee umva hari ikibazo sawa yuko ndagushikiriza naragerageje kumukurikirana ndihweza mugabo ama examen menshi nakoze yatanze ama resultat negative henshi ikibazo niki ikibazo nagomba ndabashikirize mzee nuko
bivanye n'amatohoza nagize hashushe oya si cyane Mwumvirize kwanza Dr Papa Waridi, mwumvirize neza ibyo aza kubwira. urumva uno muhungu wawe mzee ikibazo afise nuko afise umukobwa akunda akaba yifuza yuko yo mutora bakabana yani kugira mariage. umukobwa akunda Yego. Milika Oya si Milika. Si Milika. Ugari Milika. ninde none Umukobwa ara witwa ari gerageza ubifate wewe. Umubwira. Bambwiye yuko ari umukobwa yitwa Warda. no Warda kubiriki je sinshaka no kumva iryo zina Warda Ariko Papa Waridi niryo rimutera ingwara ahubwo n'izina ry'umukozi niwanyumvise jewe ndi umugore wawe nakubwiye inshuro zingahe kubera ibyo bintu niwabyumvise. Dr ariko arakubwira n'umutahure neza. Urabona mzee ari Na ikibazo. Dr nushaka Dr azi gupima malaria azi gupima amaraso Umudoktere wacu wo muhira adupima akatuvura ingwara zose. Uno musi nishaka kumwumvira kubera ko arico wifuza ku mutima wawe. Sivyo? Nishaka kumva ivyo umwana kwawe. ufise ivyo mbarira Uno muhungu cyo wawe. batavyifise Uno muhungu wawe mzee afise ikibazo. Ico kibazo nakubwiye aragifise nyene aragwaye Maladie d'amour. Agwaye ingwara agwaye rero ni ingwara ituma yani itumwa n'urukundo. Urwo rukundo afise rero nigo rutuma gumana ivyiyumviro mu mutwe ama stress ivyo navyo bigaca bimanuka no mu mutima. Niyo mpamvu nakubwiye yuko irya bishobora kumutuma mu misi iri imbere mutaravye ico mukora cyangwa mugire mu mufashe aronka uwo mukobwa birashobora gutuma mu misi y'imbere agira gute agwara hypertension kandi agwara hypertension burya bizokomera Kandi ico naco nakwemera je. burya Ndinyira bizokomera so rero yuko muzee uko sishobora kubura umwana wanje Urabe. ku kintu ziko tushobora kuronka. Oya. umvirize Dr Pedaya ego jewe naguhaye akazi nkwemera uravyumva neza ndagutora mu bandi ba docteur bose bibujumbura muri iki gihugu mbona Pedaya ari we yombera umuganga w'umuryango wanje urazi ko ndi Ruganzu ndabizi Ruganzu abaniha Samahani, shikamoo. Marahaba, samani gani? Unataka nini hapa? Samahani, nilikuwa namuulizia baba mwenye nyumba. Una taarifa naye? Ya, kuna habari ambazo zipo, nilikuwa nimemletea habari zake. Habari gani? Amefishwa mtu? Samahani mzee, kiukweli hizo habari zinamhusu peke yake. ukaganza ibiguruka n'ibigendesha amaguru urumva rero jewe sinshobora kwemera yuko umbwira ko ibyintu by'urukundo ari byo bigiye kunyikira urugo rwanje uyu muhungu niwe Samuragwa niwe aganza kagaba mu itunga ry'iwanje muri byose mfise niwe biraba ucumbwira rero ko ibintu by'urukundo ari byo bigiye kumusubiza inyuma binsubiza inyuma jewe sinshobora kuvyemera Tokea Rubirizi. Rubirizi? Ndio. Unamjua binti ule binti anaishi Rubirizi, yule anaitwa Warida, unamjua? Kwa maana Na anaishi ndo naye. maana nimekuja kumtafuta baba mwenye nyumba babangu. Mbona maswali mengi? Haya basi, ingia. Habari ya Warida? Ingia. Karibu. Sikumusubiza inyuma Nico kintu. ahubwo bigiye kumwica. kumwica ntibikunda ntibikunda bikaba bikunaniye wewe nawe jewe ni irja cyane c'est très urgent ngumire anjigi nawe badanya mu badanya namo mutonganyi yo bon madame iki kintu cy'umwana wanyu mutagikurikiranye neza vraiment Je nukuri kuma Dr. Je sinzi uko bizorangira mais uno muhungu wanyu ngorana afise burya si ingorane yoroshe rero nashaka kubyumva nashaka kubitahura sinzi umutamu urabona ko ashushe cyane c'est pas yuko ukuntu bihava bimera mugabo mutagize ico mukoze uno mwana ashobora gufata Dr. Wewe akazi kawe no gufasha ubwo turabivugana tubimufasha umwana aronke mitende byo shobora kwemera ibyo umugabo wanje yakora avuga oya moi je suis là ukao mu nkenera nta kibazo je nugira ikibazo reka turavugana naza turamenya ico dukora vraiment Sawa. ko shobora kubitemera je nta kibazo
Marhaba. Sawa. Neza. Namshukuru Mungu mzee. Mimi chenyewe kimeleta kwa kwanza samani kwa usumbufu. Ila nimeona kwa kuwa ni baba ambaye tunayekuheshimu, unayetujali. Nimeona kweli kama nitakuwa sijafanya kitu, kama nitakuwa sijakutendea haki. Mimi kitu gani? Mzee wangu mimi kichonileta hapa ni kuhusu ile tatizo la Warda. Kikweli mzee mimi Warda amepotea, tumemkosa. Mzee mimi siwezi kuvumilia kitu, labda nikwambie tu kweli wewe ni baba yangu na kuheshimu na kujali. Warda na bibi yake kiukweli wapo nyumbani. Wewe mwanamke, mimi sina utani, usinitanie. Wametafuta kijiji chote, Warda hapatikani. Na ndio maana niko hapa hivi ninavyokuambia, nimeaga kule kuwa naenda shamba, mimi naenda shamba, kumbe ninakuja kukupa hizo taarifa kwa unazijua. Kweli ninavyokuambia wapo nyumbani kwa huu muda huu. Mimi na wewe kama itawezekana tukiondoka, yupo nyumbani. Mimi siwezi kuongopea babangu na kuheshimu. Sawa. Sasa babangu mimi kutokana na gisi ilivyo, nilikuwa nimekuja tu nikupe hizo ratiba kidogo tu kama unajua, usisumbuki sana, kumbe wapo nyumbani. Kwa sababu hivi na mume wangu hajui kama mimi nimefika. Sawa. Ndio nakwenda hivi, asiji kuhisi kama mimi ndio nimeleta habari. Tangu siku gani? Toka jana usiku. Sawa. Toka jana usiku wapo nyumbani, ndio maana nimesema hapana, haiwezekani mtoto kwao hawafahamu aliko. Bora atumie asubuhi. Mume wako anaficha. Mume wangu ni mbone rafiki yangu ule? Anafika siku hizi ni hatari, na ndio maana nimeamua. Mbone kila kitu nimemtendea mimi? Kumbe muongo. Sijui. Hajui mimi ni nani. Sasa mzee wangu, mimi acha tu nikuache, ndo taarifa hizi. Wewe umeshatenda mema. Zawadi yako Alawi huyu atakuletea. Tena mimi nikikupa zawadi ni zawadi ya kunona. Baba, sasa mimi ni mzee Ruganzu mimi. Nakufahamu na ndio maana nimekuja babangu. Alawi, msindikize huyu. Urudi hapa. Baba, mimi niko naomba tu yange baki kwa sababu huko mtaani kuna wambea. Unaweza kuhisi labda mimi nimekuepo hapa. Bora tu niondoke mimi mwenyewe, wasijue hata ni mambo gani nilikuwepo. Idea nzuri hata hii. Sawa na nimesha kwambia kwamba mimi sitani. Nikigundua kama hayo maneno yako si kweli, utanijua mimi ni nani. Babangu, utajuta kujuana na mimi. Hivi ninavyokuambia babangu, mimi huwa siongopei. Mimi sinaga habari zile za nimesikia mtaani, nimeshuhudia kwa macho yangu kwangu. Kwa hilo niamini babangu, niamini kabisa. Umesikia Alawi? Wewe nenda zako. Sawa babangu, kila la kheri. Asante. Nashukuru. Utawasalimia huko. Haya. Umesikia hayo? Ndio mkuu, nimesikia. Anjige. Chongeni. Umvirize kwa nini? Wumvise amajambo yose. Umwari muri. Kuvuga mugiye hariya. No kurondera Warda mukamuronka. Urumva neza? Ahari mwahumvise. Wa de quartier mu nzu. Iwe mu nzu niwe yamunyegeje. Bijya byose twagira turondera kumbe we yaraza hadari. Hama rero mumuronse. Urumva neza? Chamu ndefu. Kugira nte? Si nkeneye yuko hari ubundi muntu amuri mu Warda. Ninge nazo tuzobigira nibanga ryacu. Hake sinkeneye kumwumva muri iki gihugu. Reka shareka. Ntagufyina.